Urwaruka rugera kuri 200 nibwo rwararonkejwe impapuro zerekana ko bakurikiranye inyigisho z'ururimi rw'icyongereza n'ishirahamwe Brightness and the Companionship of Global BAC of Global mu mfunyapfunyo. Ubwo rwaruka rukaba rwakurikiranye izo nyigisho mu kiringo c'amezi 10 cyane bigishwa ururimi rw'icyongereza mu buhinga bwo kuvuga nkuko bishikirizwa na ari miburo aserukira imbere y'amategeko iryo shirahamwe. Ego twatewe iteka kuko abaronse amasertification bakenya barabantu 200 mugabo 16 nibo babashije gushika. Aho rero baragize ivyo bita ama examen, barakoze ama interview, barakoze nibibazo byinshi kuko twebwe duhagarariye kuvuga cyane ku icyongereza twigisha hajya siya kindi cyo kwishura level yuko bagira writing skills mugabo ahanini tuba duhagaze kuri speaking skills. Rero twabashije kuronka abanyeshuri 200 mugabo no musi habashije gushika 16 tukaba twigisha igihe kitari gitonya twigisha ibirasi bitatu buri kirasi kimwe utegezwa kuhamara amezi 3 bisigura yuko amezi 9 uhejeje amezi 9 hariyo ukundi kwezi kumwe ucuja muri internship ni nka stage ukwimenyereza gute wovuga imbere y'abantu gute woshikiriza iciyumviro gute wogirya self realization ukwimenya ntugire n'ubwoba urashaka kubuza icyongereza mugabo utazi kuminimiza amaso y'abantu ubageze imbere byose bigaca bicika. Rero uko kwezi kumwe abarimo kugira iyo internship iyo stage kugira ashobore kumenya koma nawe nashaka gutanga speech kuvuga ivyazi ivyo yize burya bwoba niho nyene tutongeraho akaryo ko kubukura hama bisigura ko tugira amezi 10 minimum. Ari miburo avuga ko mu myaka yababa 8 bamaze bakora izo nyigisho zagize akamaro kanini kugwaruka. Ngira urabona yuko mwembwe twari kumwe hari indani ngira mwabonye abana benshi babashije kuvuga icyongereza mwabonye nakana gatonya kavuze neza gushikaho n'abantu batangara. Byukuri iyo myaka yose tumaze gukora ubuhamya turabufise kuko parmi menshi y'amaklub akorera hano usanga aba membre twagiye twigisha kandi bajya bose mwabonye hajya benshi muri bo nitwe ni nuwo mugwi wabashije kubigisha. Rero mu byukuri umwimbu turabona byukuri kuko uravye n'aba MC abantu bose bagize icyo bashikirije hajya barabanyeshuri bo muri BS ifuno urumva yuko ngo naho biruko ngo intambamyi ntizibuze aho avuga ko byashika bakabura amahera yo kuriha ibibanza bakoreramwo. Umwe mu bakurikiranye izo nyigisho aratubwira zigiye kumumarira. Ahanini navuze yuko ururimi rw'icyongereza ururimi rukoreshwa mu bihugu byinshi ku isi. Rero kuvuga yuko aho umuntu icyo ategekanye gukora cyose bisigura ko urwo rurimi rw'icyongereza rudashobora guhara. Aha navuga yuko haba muri business haba mu buzima butandukanye cyane ko turi muri East Africa Community ururimi rw'icyongereza rurashobora kudufasha cyane ko muri East Africa Community bakoresha icyongereza mu bijanye n'ubuzi umuntu arashobora gupostira atakibazo kirimwo kubera yuko abayishimiye yuko avuga ati jewe ndi kuri niveau y'abandi bavuga icyongereza. Hanyuma kubijanye n'ururimi kandi nibaza yuko ubumenyi ndonse haje baravuga ngo icyuma gikomeye cyaciye mu ruganda sigura ko nanje ubumenyi ndonse byotegeza kubutanga abuha urundi rwaruka kugira ngo nago nyene utere rumenye ururimi na cyane ko ururimi ari ngirakamaro. Kamenya ko bwari ubugira kabiri iryo shirahamwe ritanga izo mpapuro zerekana abakurikiranye izo nyigisho.